ariko mbe urazi ko hariho n'abakobwa batararyamana n'abahungu badafite ubusugi kuba papa ukiri muto nivyoroshe ni handi uca usanga wakoze amabi adakorwa ugasanga urihakanye umwana kandi utari umuntu mubi mu ugasanga wakoze icyaha cyo kwihakana umwana cyaho cyo gutuma ubwira wowe wateye inda ngo ayikorora urumva ukiba umwicanye ukiri muto kubera iki wagiye mu bintu by'abakuzi ukiri umwana wowe mungu ukiri muto irinde ubusore bwawe kuko imbere yawe haracyari harehare cyane urindire uheze inambara amashuri rondera amafaranga wubaka urugo rwawe hama nyene hama mwibaruke muvyare unezerererwe umwana wawe kuko niwo mwana uzovyara ukiri muto ukamwihakana cyangwa akaba hababaye kubera wewe bizokuzanira umuvumo kuri wewe. Ni sawa kwanza. Meze neza. Cyo kuri ko ntangura ikiganiro. Yo bakuzi ba STV ndasuye kubaramutsa. Bon, reka mvuge amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye hose. Mukunze kumva kubera gukunda abakobwa, kubera iki bamawicara n'abakobwa nukuri. Je ndakunda abakobwa cyane. Mbere renda yibabwiye mu bimenye. Abakobwa n'abantu usanga bakaze nk'ubu dusanze ari karandika. Tumusanga ya mafreshere muhira. Rero reka kubakunda gute. Mvana ibintu biba bikaze so bariko barajya n'injugu kameme ko nanje reka ngiyeko. Okay, tucisha kumeshi. So, ni MC andi nkuko mubizi kuri micro za STV yamagerageza kwicara n'abantu benshi bafise byinshi bakora kugira dushikane kuri ivyo bakora kandi kugira tugereka abantu banavuga ubuzima bwabo muri rusange ko umuntu wese afise ubuzima bwe. Janje kuraba umuntu umwe ndabasanze ari babiratsi ndabajaniranya kameme ariko n'uyu yasanzwe muramuzi ndazi ko mumuzi. Aho kandi reka ndabaramutse kwicubahiro cyabo ndakora mu kije fanny lavine nanje ndakora mu kije abakunzi ba STV cyangwa ACTV burya we iyo ntuze yanyiragoye kuvuga vrema ACTV reka none ACTV ni kirundi cyawe ni giki ACTV ni bacitikiya kinyaburaya gisigura power okay ACTV nguvu urumva rero uko tuba dushaka kubivuga nyine mu kuntu nyine kuryoha kaje usanga dore twavuze bitari byo. Okay, ACTV abakunzi ba ACTV meze neza mpera nikibiza abakunzi ba I'm sorry kuko I'm sorry ni film urimo I'm sorry bashaka kwanza je mvuze I'm sorry kuba fada banje ko yajemwe mumenyereye ntekereza ariko mwankindishije n'ukuri nsara nkaze I'm sorry. Okay, natilema ukumeze akantu gatoya nk'isegonda 3 ukumeze wewe ukuvuga ukunda ukina meze nkuko nyene uyu yakwivye umugabo 5 seconds ako gadodo umugabo wanje niwo murekura natubese turabizi umugabo nuko nyene je sindenzaho uvuze ko kumengo ni njugu yakwivye umva cyane ndamutera ikigongwe kugira agire impuhwe bazi kubere ntango bufise zo kugwana twemeze rero koma wobembere ndekera umugabo uzomukoze niwe papa niwe mama ndagusavye mureke nawe uciye umutwenga kuko nawe umugabo waramutwaye kandi uramushaka oya nyene ntegeza kumutwenga nta muntu utwara umugabo ngo azaciye bugufi gutyo abandi mufatana mu mashati. Twatanguye ikiganiro cyatangiye kuryoha twicaranye n'aba bantu bivanye n'ibintu bakora ibintu byabo kenshi usanga biryoshe n'abafana batangiye kuba benshi nyuma ya kamera bariko baraza nuko turi mu rugo bari kuba benshi. So Fanny je ndashaka duhere inyuma gato peut-être ushobora kuba warabivuze ariko ndashaka kumenya Fanny ninde yavutse ryari n'iryari yumvise umengo yoja muri ibi bintu uno munsi ninde kuri no mwana. Fanny ni Murundi kazi yavukiye mu ntara ya Muramvya. Fanny akaba ari n'umuvyeyi kuko ndi umumama kandi nkaba ndi n'umupapa kandi nkaba ndi umukinnyi w'amareresi nkaba ndi n'umudandaza nkaba ndi n'umwanditsi w'amareresi nkaba ndi n'umukiburiye aho nkaba nkijijwe nkaba ndi ikise nkaba ndi umukobwa mugufi kandi oya murebure afise n'ibinani n'umukobwa agereranye si mugufi si muremure ntari inzobe ntiyirabura afise ijwi rimeze nk'uko nyene cyo vyumva ameze nk'uko nyene hama nkaba natanguye kwiyumvira gukina amareresi hari fin 2018 ariko kera cyane nari nsanzwe mfise impano yo kwandika kuko ndibuka no mu ishuri barigeze kunyurukana basanze duko ndandika ego
bijamo ariko no munsi uko umuntu wese agitangura hari bimugora byinshi cyangwa hari ugucika intege agira wewe ku bwawe no munsi aho ugeze uyumva gute aho ngejeje numva ataho ndagera ahubwo aho ngeze numva ndahantu hantera ubwoba kuko ndimvira hamwe nosubira inyuma kamana no babara kugera imbere naho nkaraba nkabona umenga biragumye ntaho ndagera vraiment ntaho nditu mubandaye munsengera usanzwe ubushimwe bwinshi wagiye urahabwa n'akazi usanzwe ukora na ya marire usanzwe ukina byinshi tubisanze mu nzu hoba hari hagashimwe woba warirengagije gushira kumva yo katakuryoheye canke oya nta na kamwe nirengagije gushira hano kubera ko katangyoheye ahubwo hariho tubiri nabuze ngaho ndadushira turi muri chambre ko natwe naronka ahantu nyenda dushenza dushira hano kugira abana baze baravuga ati mama wacu hari ico yakoze abana jewe nzoza ndabivuga ati Fanny Lavine hari ikintu yakoze sivyo no maybe n'abashitsi bashobora kuza ndashobora nyine ko barashobora kuba inspiré yo kubona ko hari ibintu nakoze bikagira hama nabo ntibacike intege rimwe ndamubona Fanny Lavine bon asa simvuze ngo asa nabi asa n'umuntu iko nasura akazi tusebivuga ati mu kibano muhira umisi wese je mbona uri top kubera weye urambeshe Nengo ufise akantu duki oya vre murambeshe jewe na mandina ati yaye nkunku nyene narinzi ngo nsanga wambaye nk'urukwembe rwa 1500 jewe icambere nakubwenda umudandaza nkora ibintu vya fashion none ariko vraiment nkora ibintu vya fashion umva ko woje usanga navuse kwe nanje tani byo ndandaza umumama ukaba n'umupapa kame umva siga ko uhagaze fresh ibaze nikaze turamuramutsa umushitsi wacu mundi turi kumwe nubwo simbeshe sinamuzi cyane ariko iconzi ndazi ko ari umukinyoma reresi aramaze gukina n'abanyene ba Fanny Lavine ba Liva niko yitwa hage ujya mubire je ndamwemera vraiment ni sawa nawe ni sawa cyane neze nanje ndabaramukije tumeze neza yego umusoda yama ari ku rugamba ibihe byose nubwo haba tuba turi mu mahoro nivyo yego cyane ubunyene birashitse ndazi ko mwama mutegura byinshi mu byo mukora mukina ubunyene mu biriko birategurwa cyangwa mu benze gutegurwa ikintu wumva ko mu segonda 5 wodukorera katwemeza uriwe n'icya uwo ndiwe abeshi baranzi mpere ku kazina kanje kwanza n'abakunzi banyu ababakurikirana bamenye kazina kanje nitwa Donate abatanzi bakunze kunyita Dodo nkabandi umukinnyi w'amareresi narakinye filme bita ibihe yego abashaka kumbona cyane boja kuri YouTube bazoca basanga filme yanje ndimo YouTube yanje bazora bagateka films bazoca babona byinshi nabayemo yego niyo YouTube yawe cyangwa ni YouTube y'umuntu cyangwa ni YouTube ya management kanaka ubashizemo iyo filme yawe oya ni YouTube yanje yitwa Dodo cyangwa Donate ariko washimye kuyituko gituma nashimye kuyituko iryo zina ni izina ry'imfura yanje umwana wanje w'umuhungu mama yitwa Gateka yego ndumumama yego abantu bamaze gutangura gushyura amaso rero abantu bafite umubiri nk'uyu wawe mba mbona umenga nk'ubu nari mfite nka 6 ans 15 ans yakweli oya ndashaje ndi nyina w'ibibondo imyaka 10 n'inga oya ifite imyaka myinshi gose umuntu ashaka kugira umumama nk'uko yatugenda umumama n'umupapa ese nawe uri umumama uri umupapa nyene oya je ndi umumama sindi umupapa hari umuntu hariya ari ku kazi muri ano masaha oya ndi umumama gusa n'uyu yatubeshe so umumama n'umupapa ndi umumama gusa twatawe icyo yashatse kuvuga abatahuye kandi sindaza kubasigurira no munsi ico ndazi mwacyumvise ariko nawe dushaka kumenya hari umuntu n'umwanya ariko ararondera inoti yasize atanzira mu gitondo oya bazirondera ni benshi ego epa igaruko ntaco ufite bambe nkitumuke yavuze ko bazirondera ari benshi rero navyo ubiza sawa nikuvuga nawe kabusha yawe mwumvise nimero yanje murayibonaho iyo niyo nimero yanje ngaho niyo nimero ya STV cawandika ati namvise umuntu ashe cyubyuma yacha nakublansha directement cikora umuti ariko je ndi umukomissionnaire quand même wo mpemba gute mu gihe umuntu nomuza oya sindiko ndagutuma ngo je kuzana abuzana ntaco nagutumye kubwiye ko abarondera amafaranga ari benshi
hajya fanny ngo umuntu yamaze kubona ko donc uriye hit fresh kuvuga ati je umuntu arandondera tu bumva nubwo twoza ibirinzira yose baraza tu maze kugira ico wiyemerako usanga ata ibintu byo muraza mudashaka muri ko haza batatu bazima bahemba mu madolari sindabizi vraiment je wivyo umukomisiyoneri ko tubasanze muri iki gitondo oya twe twari ku kazi kacu turiko twandika filme ego jewe ndi munyarusaku ariko nkunze kugira urusaku gwiza n'ukuri hajya bavuze ngo beritrarame vye rikarame baye ukuvye urusaku wavyumvise we wumvise mwikibase Beritra yarampevye erike anikigonga cyinshi we wumva iki muri ayo majambo mvuze numva kwicuza kumengo hari navyumvise he uciye wiyagiriza ibiki jewe umenga ya filme twako turaraba hake ujya muntu ninde bahevye n'uyu ego dona ninde yaguhevye gasha baguhoye iki ugacutese umwana w'abandi iyo filme yaramaze gusohoka oya n'umuntu kumuheba birasanzwe urenganya umwana nawe niwe yaguhevye umwana hari igihe umutakwishavu bivanye n'ibihe uri kuracamo ukumva nyene umwana wo mutakwishavu muri uwo mwanya niyo mpamvu rero iyo ushavuye umwana cabanza akegera inyuma gato hari igihe wambwira yuko hari abantu barondeye no naciye numvamo ba Eric ba Beritra yaramaze gusohoka cyane oya iyo filme ntirasohoka vuba cyane kugira tugire twatiyoboro shaka kumenya akantu kamwe nyuma ko twamaze kumva ko ari abantu baguhevye umubita ishavu ku mwana byarangiye gute oya nabyo kumena amabanga y'akazi ntacyo dodo yari umuntu ameze gute tout simplement ndumva ameze neza ntarakomeze neza uvuga ngo bana baramevye ukaza ubore erega nta muntu numwe ataca mu bihe byo kwicuza byo kubabara kandi ntabari umuntu mubi umuntu akomeye atekereza guca mu ivyo bihe hajya muri ko murakina fanny kenshi mwisunga kwigisha abandi twisunga kwigisha abandi bivana na inspiration wagize uriko wandika iyo film hari igihe uriko wigisha abana cyangwa abavyeyi cyangwa abashoferi cyangwa abajournaliste cyangwa nyene bivana kuri ziya gift nabonye kuri ziya certificate nabonye haki iyo utanyishura uko narinda kujaniranije uwo mbwira gute ngo nigisha imborego oli yake simborego gusa ziri kuyisi ariko umva bivana na inspiration bankubise mu yazo kandi murazigiye ko bansinze nemera ariko kandi ndashaka kumenya iyo film iri kirategurwa nawe yirimwo cyane jewe uyu ya dodo oya je nkuko mubona ndi umwanditsi gusa niwe mu actrice ego actrice ninde nambe atari banga umacteur ari mwibanga jenzo bandaye rimwe ariko sinzo bandi mwodo nzazana kanoti nkina isinijo karaba basi ndisabiye ku buntu umviriza kugira uje no mu bashinga ntaye hari inzoga utanga rero kugira uje mu bakinyi urazana inzoga ntaco mu mahera muzompema nzo ndari hamwe inzoga umve twoguhemba tutaramenye yuko ushoboye no gukora ndi hangahe basi yavugira oya simvugira kuko bashaka kwinjira niba kino cyambura ikibanza ndaba saje musavye menye nzoca nzanda bivugira ya mahera bavuga basavye aya nimwe ko bashatse kunyirukana tuvugisha ukuri muzonsabe dukeya murazi ko nkenye oya ora yafise we nta kibazo cy'amahera ufise rero cyo gituma ko nk'uwo mfasha uwo mfatamo emiliare yo insanga maybe ayo wikeka ko no bafise nanga ayo nike ntayo no kwikeka kubera reka ndakubwire burya nta sura y'amafaranga iboneka ku muntu bamenye gute ko ndafise ndagutera inkuru keri twarahuye nyine n'umuntu nyine ari simple cyane mba ndi kumwe n'umuntu amuze cavuga uraze umuntu amahera afise ibintu aramarura ibintu byose afise ndavuga ati sa uyo ndavuga ati man amafaranga yine urumva ntaboneka uko hoje ushobora kumbona ukandonderera ubusa ushaka kunyica ngo bisama miliyari naho n'igihumbi kibeyo urabona nasavye lift hajya mukuza ngaho yadukora vyavre ucibivugira hejuru pore barabizi ko ata déplacement twobura mana yanje ariko kandi uduhera two gufungura injugu nk'izi ntatwo twobura vraiment turashima Imana none tugaye ivy'Imana iduha yaraheza no gushima umuntu ari muzima no gushima tugaruke muri amsori dodo hajya amsori amaze kwigukurira nawe amsori narakurikiranye nubwo ntarayiheza yose nahera wo yiheza gute ariko duto naragenda tubona ahantu washimye cyangwa se hona kubera hona gufasha kuko umuntu wese yinspira ku bandi nitubeshane umuntu arabona ikintu avuga ati nanje ngiye nkuko bizomfasha kimwe mu bintu maze gushima muri amsori nicya
ahantu lavine yakinye aho ucumufana sinovuga ngo nashimye muri amusori gusa ubundi je ndakunda filme z'abarundi kandi ndakunda kuziraba rero jewe ndahigira vyinshi sinovuga ngo hari ico nashimye harya hariho ico ntashimye byose ndabishima avuga ngo umukozi mwiza ntimenera akabanga nivyo nkeka washimye gukora ego sorry ngiyo iriko iragenda neza kumbure kuri bamwe n'abandi feedback simbi wewe kubwawe uri kuyakira gute amusore ndiko ndayakira neza cyane no kuri kuko iriko irarabwa neza antuka nawe urabibona iriko irarabwa cyane kandi si ya filime uraba ntagire ukarinda uheza atacu ukuyemwo ego vrema kandi na ASTV iriko iraduga neza mudani soda sha hama ego vrema je ndayakira neza cyane gusa mugabasha je nakinye nkazi kandi nahora ntekereza je ndabaye Isaac kurya kuntu wankariye kose nk'umuhungu nabaye marié déjà wewe uriyumviriye ku kibazo uriyumviriye kunsaba ikigongo waramuka ntavyo bisumbwira je mvuga ivyo nzi ndi Isaac kuri numwana ushaka kunsaba ikigongo rero kubera yuko waranshwaniye nk'umuhungu muzima kandi urabona ku bintu bya uko vyari kose ntivyari bibi nawe yarahanzwe saba rero ikigongo ndabusaba ikigongo Wazi gituma vyogorana ko gusaba ikigongwe kubera ko sinaguhora ubusa. Okay basugomba mbembereza basunyereke yuko kwa kundi. Uri wewe wari mukuru haje. Ego. Ugomba be nk'umwana mukuru ati nubwo nagufokeye kurya. Cyumva nawe. Umviriza bro no kunda gusabye umbabarire hajya nyerumva ni kubera ko ndagukunda ntashaka kugira ingorane. Cyo bituma nagukarira. Basi ndaguha gasandora ruje kugura gacope. Cyumva bari? Ndakubabarira ko cyunze ushira muri liste yabuze utwara muri Australia. Nditsa cyane. MC Andy na Dodo n'abana bacu na mama Lavine tuzotuma dusigawe ku mama wasiso mutwara. Turabasezeye bye bye tururinde muri Australia. So Lavine Steven yasubira nko kwiyumvira ikindi kintu kijanye nabijya ikakwiyumvira ko kandi nawe uzovyakira gute canke nigi kubona wotegura gukora kuri byo. Jewe ndahari kugira ngo mbega nikiriko akunda kubivuga ngo sinabayeho kugira mbeho nabayeho kugira mfashe abandi kugira abandi babeho kubera ko nabaye kugira ko abandi babeho kubera ko nabayeho ndashaka kubaho ndashaka ko hariho abantu baryohererwa kubaho kwanje nico gituma rero ico nshoboye gukora ntegezo gifashanya n'abandi rero imiryango muri twafaye ruguruye Okay aho nyene cyangwa nkabaza wari ufitanye umubano ngana gute na Isaac kuko ari umushobora kurondera peut-être kubera ko azi gukina nundi avuga ati hariho nakantu proche kone araza kunahora facilement mwe mufitanye umubano umeze gute na Isaac nibaze yuko yanyumvire ko kubera ko nzi gukina kandi twese turi bamwe kandi azi uko nkunda ibikorwa nta birenze nta birenze aho kandi Lavine tukunze kumva ni ururese urusako ni ibintu nkunze kumva kandi je kintu ndacumva ndakibwira mwene cyo ufite amafaranga je ndashaka uncorere shaka gucorere apana nikara ushaka ya $100 umpaye mu ndoto iga yakire I receive uzona muke uyarose Fanny Lavine mariage ni kikuriwe mariage ni kikuje mariage ni iteka mariage ni jambo ry'Imana ryo riravuga yuko urugo n'umugisha uva mu ijuru yego tuyitege ryari kwanje isa urazi kugira amenye isaha y'urupfu ni isaha ya mariage nayo umenye ariko irapangwa ariko upfu n'urupangwa attention jewe sishobora kumara iminsi ibiri ntiyumviriye urupfu sa uri kugenda uri kurapfa no dojinda none sindabizi ko n'unyene nshobora gupfa ntupfurindire ngene ntibaze kunshira mu matohoza undindire ego vraiment je urupfu ruri mu bintu navyo nshira muri programme kuko sinzi umunsi n'isaha sinzi ikirero niko na mariage ntazi umunsi n'isaha ariko izobaho tuvuga nta n'icizere ufise icizere uri umwana mubi iyo uvuga maze ati urabishaka kugira inyota iboneke banzo ry'injugu kwanza ndabona ndara muzanira akantu ingo muzanire mama ingo Dodo ntarimwe ntiyasavye ingo nta nakimwe bakuzanira gake koka ntunagoye wewe ingo utore ko muteye munzanire nawe bango bazanire
banza nagakoka gakanya wowe guma wishinga lavine uzabunwa n'ibitanyobwa akazi ka ngo koka zibiri aha rero ndaducunyishura baraducore hariho cunyishura fresh nta cizero ufise ko mariage yawe izoba jewe ikizere ndagifite kandi ciza cyane kandi izo itesa cyane kandi nawe niwe uzobura baga koka ingene gakoze umuti aje yabivuga byo ndabivuga ungenge n'ibindi cyo ndabivuga okay uri siko naho ngene ibindi cyubivuga uri si mvuge mbaze cyo nakongera babwira n'inyama nazo inyama ucukivuga nanje bya dodo uri cyabona okay utakivuze nanje ucundiha iki baza kivuge two nda kibaze kugira wemere byo wumvise ndaduca nkubita reka ngume nzibiye ngano nkubita kofi kwa muganga umunsi wa mbere inze uremeye mvuge reka ntunye isugi ni iki lavine isugi ni umukobwa atararyamana n'umuhungu ariko mbe urazi ko hariho n'abakobwa batararyamana n'abahungu badafite ubusugi bica bigenda gute bibuca bumuva ko gute sindabizi rero wabimenye gute ko bariho bo birabaho bariho kubera hari abo muri numva nyene ngo nyene iki batigeze babubona ariko ngasanga bo muri market twe tubatumva ko hari ibintu bakoresha kugira atari umuhungu kugira giri uhere akabwikura wenyene navyo nari nzi ivyo ntibibaho navyo nzi wamenye gute ko bariho batabikoze ntibabisuge no jewe ndavyumva nyene none amakuru ibivugwa vraiment urabona ko je no biyobego cha kibazo rero jewe cantuma kwizo vyande wazanye koka izo injira utore nta nakimwe ufise ubwoba none hajya hanze chaki we mukanya n'inyamuco zizana ndiko ndavyumva jewe ukacishura oya nawe ndakubaza iciwa ugu mugi vyagusa wewe ndakubaza fanny lavine ndakabaza buke buke mu matwi muturinde mukanya nza kubivuga vyose fanny lavine busuke bwakiye cyari navyo nzi kiramunaniye wumvise za nyama ziramukitse ziramukitse aho rero nabwiye yuko ayo wariye narya nyene nabyuti sawa ariko tayari ndo mu mama deja tayari rero bwaragiye kera ngiriyo dodo ariko umvirize ndakubwira urazi yuko kubayo cyo kutabayo sivyo bigaragaza ko witonda ego ni sinye nziza vraiment abatarabutakaza ndabasavye no mubutakaza mu bike gushika wa we ntiwabutakaje wowe wakoze umuti mwiza aho yamviriza nivugire nk'umuvyeyi abatarabutakaza abana bimukiri bato mwirinde no mubutakaza gushika umugabo wanyu bambitse impeta n'ikanzu nyine bikaryoha n'inkwana gatanga niteka kuko niteka ariko bidasigura ko abatabufise bose uko ari abantu atandero bafise abantu ataco bari atako ya hariho n'ushobora kuba ari umuntu mubi abufise n'undi akaba ari umuntu mwiza atabufise numvise impanuro jere numvise impanuro none abahungu naho duhanuye gute abahungu mwe mu kuyinkoni Yesu Kristo bwaho ndi Isaac yakubiswe buhoro abahungu cyese mvuga ngo abakobwa gusa n'abahungu mukiri bato mwirinde kuba papa ukiri muto nivyoroshe ne handi ucu usanga wakoze amabi adakoko ugasanga uri hakanye umwana kandi utari umuntu mubi mu ugasanga wakoze icyaha cyo kwihakana umwana cyawe cyo gutuma ubwira wowe wateye inda ngo ayikorora urumva ukiba umwicanye ukiri muto kubera iki wagiye mu bintu by'abakuzi ukiri umwana wowe mungu ukiri muto irinde ubusore bwawe kuko imbere yawe haracyari harehare cyane urindire uheze inamba amashuri rondera amafaranga wubaka urugo rwawe hama nyene hama mwibaruke mu byare unezerererwa umwana wawe kuko no mwana uzovyara ukiri muto ukamwihakana cyangwa akabaha babaye kubera wowe bizokuzanira umuvumo kuri wewe ko ajya mose mama wakorora cyangwa umwana akorora ni ikintu kiza kuri wewe kikaguha iyindi shusho ariko abanyene ndakunze kubona muri filme tumenyereye yuko sene yose ibahira kintu hari sene yo gukubitwa we wakenye nk'umuntu akarira musaza we Isaac ubu iyo haje nimba ntituzi peut-être n'imbere rimwo ariko iyo hababona kamo sene bisaba kumukubita ikofi Isaac bari kuyimukubita ego oya ndakwereka ko nayo kubigira nyerekera ko
reka aho ari gukubita kwanda banza uhanyereke kwanda wari kumuvutura fresh ukirengagiza yuko afise umugore n'umwana tuba turi mu kazi uravutura nyene oho tuba turi mu kazi mudada n'umumesha yagomba binyerekereko bitumye n'ikiganiro ndakirangiza Lavine twabanye neza tugushimire cyane ariko ngoma ngene baje ikibazo kimwe je ndakunze kuciyumvira cyane n'ukuri abakobwa bo muri Arabi abakobwa canke abamama bari bakorera mu bihugu by'Abarabu bari abantu bakunze kubafata uko batari nka twege tubitahura kare wewe ikintu ku bintu bumva ko oya ikinzokizera muri deuxième partie ndagushimire cyane Fanny Lavine jewe nivyo niyekera avuga ntavyo ndi urakoze twakiriye neza tugushimire twizere kandi ko nundi musi tugukeneye tuzoba turi kumwe nukuri jewe ndahari atari umwanya ukunda kungora bundi homba ndahari ye ariko abantu banyandikiye ngo ahantu hose Fanny Lavine yakinye ntabwo atambuka tushaka kumubona ariko aratambuka ndavyibutse oya ntiharaboneka muri umuntu ya gatandatu ndatambuka ntirabo munzu nkagenda kumukarira yambaye rouge blanc ariko rero ntiwatambutse bien uretse ko batubibereke ego gusa barabi ko ndikimuga nivyo bashaka kubona rero kubadida dushika ino rero kubadida we tubaye neza Lavine merci beaucoup merci nawe merci abakunzi ba ASTV mugire partage mugire subscribe nawe nuwarayigize kubera urutoki ntaco ruba amamega ntagenda gira partage vraiment turabakunda cyane ushima je ndagukunda ca ndakwibutsa kurya je ndakunda ututukurende okay we tutayijivye wazayibona mugaba ntacomba nkeka ko nashize mwe kaka novuze kitwa gute mukundanya bisigura ko nshaka nkunde cyane nkaho no chance ako soon turazana natwe filme yacu je na Fanny Lavine tuzoba dukundanye muramaze kubibona ndabikubwiye je yanditse kandi ntuzokwanka kuko wavuze ati ushaka umuntu atera imbere kubera uzovya vuguruze je hari ibyo ntakina tuzokunda ariko bibiri yakure abimo kuja tunapendana bon urazi ko Pete ushobora gukina ukundanye n'akana gato cyangwa umushomeri nka je bana banje nibo bazavuga ngo ni mukinane cyo ntimukinane turabibabwiye rero tubwiye tuzokinane tubireke tuzokinane tubwire bakemera hemeye babiri gusa tuca twitegura hemeye batanu ntacu batanu nanje batanu senkane ugomba kunkasa kugira gusa bihere bive nzotuma ndazikomantira jewe nye reka ndabwire ushobora gusanga uri kuri beshera bakazaca bakwita umubeye ya just no kwibesha nukuri bakavuga tuyikine nzotuma ndabaha episode zitata ko jinda chandaziki mwavyumvise ubwoba no je ntabwo bafise ndi ku kazi uri bagiye umva je uva he muri ASTV kwa ko tuzikina nivyo kwa nka vraiment ngere bitokwa nka vuba ahubwo bagiye kwironga mwe ni mwege gusa ni commentaire zanyu zotuma tuzikina dodo mpereke ibizo bakunzi ba ASTV nanje chakura nyene ntungura amasa bariko barabaca numara bagira mwe basi muri rusangi nanje rero iyo nyene gira mwa wone mukunzi ndatsinzwe bye rero abo ngenda ndi aya merci beaucoup ASTV fans turabakunda cyane turazi ko namwe mudukunda bandanya kudushigikira nkuko mubizi ni MC andi wa muhungu ataguma hamwe muhungu rusaku rwinshi ariko kandi agaruka agashaka kwigisha kuko turondera abantu bafite ibyo bakora nta munsi turondera umuntu ataca avuga ataca akora ariko kandi turi kumwe namwe byose birashoboka ni nako Sebarundi papa leta nkozi na leta byadusaba ati dukore dushire hamwe byose birashoboka ari kumwe n'abakobwa babiri canka abamama babiri beza cyane bakaze ariko kandi akanimero kari ngaho je ndi umukomisiyoneri merci beaucoup ciao